tubashimire rero abandanya bakurikirana ikiganiro Main Switch kuri Buja TV kanale please moto kurikirana kuri chaîne ya majana 663 ariko kandi kuri Star Time ni kwijana na 10 Facebook na YouTube wanika Main Switch 25 indwi twabwiye ko dufise umutumire uyu munsi numutumire yavuye mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Obel ni Saninge Ndakumana tuguha ikaze muri Main Switch kuri Buja TV twizere ko umeze neza. Murakoze cyane mwakoze kudutumira niteka kuri twebwe no kukigo Obel kubona turi kumwe namwe muri Obel baraho no kuri turi ngaho ni sawa amakori n'amatagisi ariko aratozwa neza ariko aratozwa arinjira agashika mu kigega ca leta neza ego kandi leta nayo ikaheze ikatugirira ya migambi iba yatwemereye hako tunabakeze cyane kuko ikigo Obel kirimwe mu bigo mukuru warashimira avuga ati carinje amafaranga menshi mu bisata bitari bike hano mu Burundi vyiza ati Obel koko ni sawa nta gusamara kuhari bari mu kazi niteka ry'umutanga kori niteka kuri mwebwe mwese muyatanga kuko no ngaha ndibaza yuko mutanga amakori menshi kuri ibi bikoresho ku mishahara hanyuma mukadufasha no guhimiriza bene gihugu kugira batahuri neza yo gutanga amakori n'amatagisi harabene gihugu batari bake badukurikiranye mugabo bataratahura neza itandukaniro hari y'ikori n'itagisi ni bandi bari amakori ni bandi bari amatagisi tugiye mu idonido hari aho nkumbure vyogorana kugira itandukaniro kuko ayo majambo les impôts et les taxes umva n'amajambo yaje ava hanze mugabo iyo turiko turigisha umwene gihugu turamubwira tuti wisunge ibiba byanditswe bitegekanije mu mategeko n'amabwirizwa y'igihugu cacu c'u Burundi mu mategeko rero n'amabwirizwa y'igihugu cacu c'u Burundi umwene gihugu wese arazi ivyo ategerezwa gukora uno munsi dufate nk'akarorero nka wewe urakora ngaha kuri radio Buja television Buja TV ngaha anye urariha urariha ikori ku mushahara ushobora kuba wiyungunganya ukadandaza winjiza utuntu n'utundi muri ico gihe urashobora kuba uriha amakori ya douane ku ico twita les droits de douane ushobora kuba ufise nk'uruganda ruhingura izi nzoga zitambiye canke za izambiye muri ico gihe hariho urashobora kurihira imishahara abakozi ukariha ikori ku nyungu ukariha ico twita impôt de société ukariha TVA yakora inyongera gaciro TVA bisigura rero ushobora kubupangishije amazu wewe nyine uri kuravuga makuru ngaha anye utegerezwa kuriha ikori ku nzu zipangishijwe ushobora kuba ufise imodokari ugendesha urariha ya redevance routière urumva rero amakori n'amatagisi aravana n'igikorwa ukoze kikuzanira inyungu y'amafaranga muga muri rusangi dutegere yuko ikori ni intererano igihugu caka umwene gihugu kugira ngo gishobore kuzorangura ya migambi y'iterambere minini amashure kubaka amashuri kubaka amavuriro kubaka amakambi kugura ibikoresho byo kwa muganga kugura ibikoresho byo mu mashure ibi migambi minini amatara amazi amabarabara ibiraro ibi byose birangurwa biciye mu makori aba yatanzwe n'abene gihugu akajanwa mu kigega ca leta trésor public amatagisi nayo amatagisi twotahura yuko nayo nyene ni intererano leta isaba umwene gihugu canke ico twita collectivité amakomine asaba umwene gihugu kubera ico leta iba yashize ngaho onye umwene gihugu abari karakoresha aha dufate nkajya nk'amasoko leta yubatse isoko hanyuma ikivuga iti burya anye rero mwisoko runaka umuntu azoja gukorerayo azoriha amafaranga 500 ku munsi iryo ni tagisi ego amatagisi rero raheza agakoreshwa ariko kenshi hariho rimwe na rimwe ijambo rimwe rishobora gukoreshwa mu kibanza cirindi bivanye nico umuntu uvuga nti abanyamategeko bagomvye kwerekana mugabo dutahure neza yuko amakori n'amatagisi ni intererano zisabwa abene gihugu kugira ngo leta canke amakolektivite ariyo makomine
ashobore kurangura ya migambi umwenegihugu adashobora kwikorera wenyene, kuko muramaze kubona yuko nta na hamwe ndabona umwenegihugu yubatse ibarabara riva iwiwe rimujana yazoshaka kuja hose. Sinzi ko hariho oya nta canke umwenegihugu arashobora kwiyubakira akabaraje gatoya, mugabo ntashobora kubakira umuryango wiwe wose ngo awuha amatara, amazi, awubakira amabarabara aho bazoca, abubakira amashuri bazokwigamwo bonyene, ntibikunda. Ego ni gikimwobwira abene gihugu nashene badukurikiranye kugira ngo munywane mukundane mu gihe hari abene gihugu babona yuko umengo bel rimwe umenga bagomba kuyihunga umengo ije kubanyaga mugabo kugira ngo bumve yuko ihari ku bwabo kandi bategerezwa gukorana nayo. Murakoze cyane na cyane ko mudakoresheje imvugo nk'iyo nkunda kumva handi yahande umura ngenda bakamura ngo mbega ngo bere kumenga ni gipolisi. Jewe kuri iyo nyishu washaka mutarayimbaza haraho usanga ndabishura nti ego ni gipolisi. Mugi gipolisi kwisi nzima niyo mahungiro, ugize ingorane zose wiruka uja mu gipolisi. Umuntu agize ingorane avuga ati j'appelle la police, ndahamagara police ntabare. Nukuvuga yuko umuntu ahunga igipolisi aba ari mu makosa, aba yiyagiriza amakosa. Ego nukuvuga rero igipolisi yo aba mahungiro, na oberi tegerezwa kuba mahungiro y'umwene gihugu mu gihe ariko arakurikiza amategeko. Uti muri ko mukora iki kugira ngo umuntu wane neza mwumvikane? Hariho icyambere coco ikigobere cyashize imbere no mukuza abagi leta yagishizeho avuga iti muri obere dukore ku mugaragaro, nta biro vyihishije vyugaranye, twebwe twese dukorera ku mugaragaro, turakorana cyo twita transparence. Hanyuma redevabilité nukuvuga kwama tuzirikana ico turiko turafasha umwene gihugu mu kazi kacu ka misi yose. Nukuvuga umuntu wese hajya buri mwaka aravuga ati nzoshika kuri iki, mu vyo azoshika ko ategerezwa kwerekana uruhara ico azofasha umwene gihugu mu vyerekeye amakori n'amatagisi. Yaba bajya basuzuma, yaba bajya bari mwibarabara bariko bariruka ku bariko baronona, yaba twebwe tujejwe kwigisha, yaba banyakuba abakomiseri bakuru baturongoye, ategerezwa kwerekana ati nzo umwene gihugu nzomukorera iki. Rero icya gatatu turashira imbere inama n'ingingo, harimo nibi byo kwigisha no gusigurira umwene gihugu. Igihe cyose umwene gihugu aciwe amakori n'amatagisi arasigurirwa ati aya makori yavuye ngaha nuku ivyo utatunganije neza nibi canke ivyo watunganije neza nibi, hanyuma agashira ku mukono. Hanyuma yindi ntambwe igira 2 3 4 ni intambwe yuko umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharira, niko novyita, no gusigura ati burya jewe rero burya anye naho munyagirije yuko hariho ivyo ntatunganije neza, ati byagenze uku akabisigura wenyine, akabisigura neza. Hanyuma bikabona kugenda neza, tukaguma tugira nte novuga nti kuganira n'abatanga kori, kuganira n'abatanga kori. Yego ica novuga icanyuma nuko urumva ikigobere siryo ntigifise ingingo ya nyuma kumutanga kori. Umutanga kori arafise iyungururizo, kuvuga arashobora kwitura umushikiranganje, arashobora kwitura ico twokwita commission paritaire d'appel mu gihe cyose ariko arahakana amakori n'amatagisi yaciwe. Nukuvuga ivyo byose bigiye hamwe ucubona yuko umwene gihugu afise uburenganzira n'icavuga ku bikorwa by'ikigobe. Ntamvo rero yuko atoriha amakori n'amatagisi aba ategerezwa kuriha hisunzwe amategeko. Hejuru y'ivyo byose rero kigobere kirigisha, turaca mu ntara zose turiko turigisha abene gihugu ingene bari amakori n'amatagisi ayo bategerezwa kuriha, imico itandukanye, namwe bw'abamenyesha
makuru murabizi twama twabahamagaye tukababwira ivyo dutegerezwa gutunganya neza kugira ngo nitwisange turi mu bihano nuko. Yes, ibijanye n'inyigisho mutanga ku bene gihugu kugira ngo umwene gihugu wari we wese atahure yongera namenye n'ibijanye na OBR, ndavuga ku makora atandukanye akorwa muri ko mukora iki kugira ngo umwene gihugu wari we wese ahari amenyeshwe ivyo yategerezwa gukora bijaye no kuriha amakori n'amatagisi. Imvo ya mbere nuko dukoresha nibimenyesha makuru. Imenyesha makuru turabakoranya igihe cyose turiko turagira inama tukabatumira bakaza kumviriza akabene gihugu ijyabene gihugu bagona n'intererano zabo. Iyo nzira twibaza yuko ari iyo nzira niniya cyane yagutse, ariko hejuru y'ivyo mu kigo OBR turakoresha ubundi buhinga bwinshi. Turafise novuga chaîne WhatsApp iyo onye abene gihugu bose nibaza ugiye kuraba benshi babafise ayo matelefone agezweho barabikurikirana kuri WhatsApp bariko nukuvuga urashobora gukurikirana amakuru ya OBR uciye kuri chaîne ya WhatsApp. Abashobora kuronkana ya mega ya internet turiko kuri Facebook, kuri Instagram no kuri Twitter ya X. Turafise hejuru y'ivyo urubuga ngurukana bumenyi ariyo site internet ya OBR, ariko hejuru y'ivyo turakoresha n'ubu burya bene gihugu benshi basanzwe bakurikirana amaradiyo n'amateleviziyo. Turafise ikiganiro twita citwa bafashe kumenya, aho twama turiko turasigura imyitwarariko y'abene gihugu canke ibibazo bimwe bimwe biba byashikirijwe n'abene gihugu kuvyerekeye amakori n'amatagisi. Merene n'akaryo keza ko kubasaba yuko kuko ico kiganiro bafashe kumenya gikorerwa mu kigo OBR, hanyuma tukagiha amaradiyo n'amateleviziyo amwe yemeye kukiduvugiriza ku buntu. Mugabo turanagishira kuri bwa buhinga nababwira Facebook na Twitter na YouTube cyane cyane. Rero hariho bimenyesha makuru nka radio televiziyo y'igihugu, radio Nderagakura, Bena Rutana, Shima mu Rumonge, na n'Ingozi ijwi ry'umukenyezi, hamwe na Mashariki Web TV. Bemera bakavyakira kuri YouTube bakabivuza bamaze kuraba uburyohe bwavyo canka akamaro kavyo ku bene gihugu. Nakaryo keza no kugusaba Buja TV kugira ngo dukorane muri iyo ntumbero yo kwigisha bene gihugu kugira batahure ubwo ruhara. Hanyuma hejuru y'ivyo turakoresha ivyanditswe tukafisha tukamanika ahantu henshi. Hanyuma tugakoresha vya biduga bigenda bisigura mu haba hafi y'amasoko. Nukuvuga twibaza yuko izo nzira zose zifatanye bifasha gutahura. Aha leta ari bake mpora numva batinya gutangura gukora business ko baravuga ati kubera ko umuntu agitangura nivyo abafise business plan haragiye avuga ati ndashobora guhomba canke inkunguka, mugabo agiye mu ivyo by'amakori n'amatagisi akabona ko umengo birashobora kumuremera. Iyo umuntu atanguye gukora business canke agize uruganda icyacu cyashaka gukora, mugabo bikisaba kazoriha amakori muri OBR tangura gukorana nawe ryari nta kanya umuha kubanza kugira ese nawe ikingo kana kugira ngo abanze akora abonye ko bifashe. Gutinya si vyiza. Gutinya si vyiza kuko nta muntu numwe arahombeshwa n'amakori n'amatagisi. Deja business nukurinda. Donc mwe mu rugwaruka bama bariko barabigisha ati gufata risk. Il faut oser entreprendre, no gufata risk. Muga muri izo risk jewe ico no kubwira kabisa nta risk ya OBR irimo. Risk ya OBR ni zero ryari amategeko igihe uronsi jya NIF hari agapapuro bahora baguha, sinzi ko bakibutanga ko je narakoze muri API ya DB. Umuntu yuguruye ishira hamwe canka je kwimenyekanisha ahabwa agapapuro kamwereka ivyo azokora n'ingene azokora. No kuvuga ivyerekeye amakori n'amatagisi. Rero ico novuga ngiye ko rero hejuru ku kibazo cawe directement nuko
umwene gihugu wowe wese yuguruye umurimo wiwe umwinjiriza inyungu y'amafaranga ategerezwa kuza kwimenyekanisha imisi 15 yatanguye iyo business. Muri iyo misi 15 yatanguye iyo business ategerezwa kuba afise NIF na registre de commerce. Ivyo ni vya mbere. Rero yamaze aho onye abazwi na OBR, administration fiscale. Inyuma yo misi 15 rero amaze kuronka NIF na registre de commerce aca amenyeshwa ingene azozaraza kumenyekanisha umwimbu. Intango ya vyose umuntu aza kumenyekanisha umwimbu inyuma y'amezi 3. Acaza rero akavuga ati burya rero general mu Bushinwa canke naragiye Dubai canke nashinze uruganda muri amezi 3 nakoze uko. Aza ategerezwa gukorana na OBR. Amaze rero muri amezi 3 baca babona ati arika yakoze uko, baca bamwereka ati we rero kuri ibi bintu uracari mu bapetie micro contribuable n'akarorero ntanze ati wowe uzoca ugaruka mu mezi 3. Ashobora guca akora ashobora kuba yakoze muri ayo mezi 3 akaba yabaye munini cyane, baca bamwerekanaho nyene ati wewe rero ubu unye uri grand contribuable canke uri moyen contribuable, wewe rero ivyo utegerezwa gukora dutoreza TVA uzoyizana buri kwezi canke ati urumva vyose bitegerezwa kuca bavugana na Gober. Ariko amategeko avuga yuko uhejeje kuronka NIF na registre de commerce mu misi 15 watanguye umurimo wawe ukuzanira inyungu y'amafaranga utegerezwa kuzuza kumenyekanisha bakaca bakwereka amakori n'amatagisi bijanye inyuma y'amezi 3. Hari abantu biba amakori binyegeza usanga batari amakori. Ego cyane kwiba naho tugomba tukarikoresha uko nyene. Hariho abanyuruza amakori n'amatagisi babishaka, hariho abisanga mu bihano bakagirizwa yuko hari amakori n'amatagisi batarishe batabishaka. Niyo mice ibiri, ariko nibaza ababishaka nibo benshi kuba batabishaka, kuko aho tugeze mu nyigisho uwari we wese arakubwira ngo rega ntamenye mugabo ugiye abaje hariho nabo mpora ncambwira nti we ntitwari kumwe mu nama ahanaka, akacambwira ati wungutse aca buri ico yishura. Bica binyereka rero hariho abo mpora nsanga mu gisata kijejwe amatohoza bafashwe kubera batatunganije neza ivy'amakori n'amatagisi, bagirizwa amakori n'amatagisi atarishwe. Rero iyo ndababajije nkamubaza nti none wewe hari naho usanga ari uwo tumaze guteramana kenshi, none umuntu umaze kubisigurira mu nama muri quartier novuga no ku kazi nkuno munsi nka wewe nkasanga bagufashe ejo kubera udafise fagitire twakoranye n'ikiganiro urumva yuko najewe ncamaramara nkaburaho mpera bariho rero muri make. Okay, iyo mubafashe hareza akakurikira iki nubwo mwavuzwe ko ari ibihano mbega abantu nk'abo hoho n'ubuhe butumwa mwobaha? Amategeko y'ibihano, amategeko ategekanya ibintu byinshi mu byerekeye ibihano biravana nikosa ufatanye. Dufate nk'akarorero nk'ubu wewe urabona turi hafi ya Kongo kandi imipaka niyitugoye ahanini kubera ari mupaka muremure ushobora uriko novuga nti donc ubugizi ububisha bujanye n'amakori n'amatagisi bwinshi ibijanye na fraude urudandazwa bwo mu kinywabi ugasanga rero ufatanywe fraude sivyo ndakwifuriza canke watumye umuntu kugira fraude bakaguhagarika ukaca utangura gutera amabuye abaguhagaritse abakozi b'ikigobero bari kumwe n'abapolisi. Urumva muri ico gihe penale nibanza gukora no kuvuga amategeko yo mu butungane hanyuma ukabanza ugafatwa ugafungwa
hanyuma bakaca baja kuraba ivyo wari kurinjiza rero hari aho wosanga wari ko winjiza ibintu bitanarekuriwe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi muri ico gihe ibihano biri ku rwego rwo hejuru no rwego rwo hejuru urumva wagize fraud wateye amabuye abajejwe inzego hanyuma wariko ugerageza kwinjiza ibintu bitanarekuwe urumva yuko nkaho wonye uciye umbaze uti none gasitani nteyibuye umupolisi ncampanwa gute byo ca bingora canke ninjije urumogi mu Burundi bica bigenda gute bica bingora ico dukora mu kigo OBR ufashwe muri ubwo buryo ubanza gushikirizwa ubutungane muga mu gihe ari ibidandazwa vyemewe n'amategeko tugasanga nkumbure wamenyekanishije ibidandazwa bikeyi canke nkumbure wabigize ubibona wapakiye gusa ucuca mu babyita ngo ni mu njia za panya mu kinwabi canke wamenyesheje ibidandazwa bitari ivyo muri ico gihe baca babanza rero bagaharura kimwe ku kindi hanyuma bakaca bakwereka amakori n'amatagisi wari kuriha ukacu yariha bakaca baguca 100% ryayo amakori n'amatagisi urumva acagwizwa na kabiri 100% hanyuma bidandazwa barabiguha mu gihe warishe urisha ayo makori n'amatagisi baguharuriye ukariha 100% ry'amakori ukabanza ukariha ayo makori wategerezwa kuriha hanyuma ukariha penalite y'100% vy'ivyo bidandazwa double egome hanyuma igikoresho naco wakoresheje ari kinga imodokari ipikipiki kikaca gicibwa amande kuko ayo mande ava ku $50 nimba ari kinga kuko bafata yuko uvuye nko muri Kongo urumva amafaranga duhuriza ko ni dolari ni kinga wakoresheje canke imodoka biva ku $50 gushika ku 5,000 imodokari $5,000 ibihumbi 5 ariko ndashobora kwihenda gata ariko ni ibintu bisa nivyo ugiye kuraba biri mu ibwirizwa rigenga amaduwane y'akarere ka Afrika y'ubuseruko loi sur la gestion des douanes de la communauté est africaine tukiri kwidandazwa abenshi ibintu vyabo baravuga baridoga ko biteba cyane ugasanga umuntu aba ibintu biri ku mupaka kudedwana kugira ngo birangi nubwo arazanye umuzigo munga bikamara amezi arenga 2 birahantu bijya guteba biva kuki oyaye ngaho onye sindavyemera cyane kuko nk'abamenyesha makuru bemutohoza no gutohoza neza umuntu avuze nkuko nanje burya anye nari mfisi izo mpuhwe cyane ariko birashobora guteba nkuko ariko ntibiba ari ivyo kwa OBR ikibazo ntigiteba kiri muri OBR kuko ibintu byose ubu turi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibidandazwa birarekuwe yuko mbere noneho abideklara akibipakira hari yavuga ati hari kontenere yanjije nimba ari ivuye mu Bushinwa iva mu Buganda nimba kamyo canke ibindi bidandazwa arafise uburenganzira bwo kubideklara nukuvuga bikinjira biva i Dar es Salaam canke Mombasa biza direct byamaze kuriha uravyumva biza ku ingorane nizihe umudandaza hariho akageso kabo abacuruza arabigira ivyiwa gahora akagenda mu Bushinwa canke mu Buyapani canke mu Iburayi agapakira ibidandazwa akabizana ageze rero ikobero ngo mbwira amahera ndiha ngo mbwira amahera ndiha canke biriko birapakururwa nejo hariho umuntu yambwiye ngo ndi kuri aeroport ngo narinzanye ibintu suko bigenda aragira declaration ubwa mbere ku buryo bizawushika urumva akija kurangura abazi yuko agiye kurangura yashitseyo babaguma bavugana nabintu nimba ari wariyo arabwira umudeklara wiwe ino akamugirira declaration amurungikiye amafacture impapuro zose zikenerwa rero nta kidandazwa na kimwe gishobora guteba ku mupaka kubera OBR ikindi gihora kibaho urumva ikidandazo cyashitse ngo mbwira yo ndiha batangura guharura kimwe ku kindi ivyo navyo bice bifata igihe bishobora gufata igihe ntibifata igihe barashobora kumuharurira n'ingoga akaca asanga ayo mafaranga ntayafise nuko bigenda rero bajya abuvuga bukwezi bamayinga 2-3 n'imodokari barazizana n'ubu tujana urabe hari niza pomorotse
none baca bavuga ngo ni Obert baramuharuriye amafaranga ategerezwa kuriha y'amakori n'amatagisi usanga ntayafise asanga ntayafise akaca yigira hari karasoma kayoga canke ari karakavumba canke ari kurakuye aguma avuga ngo Obert yaramfatiye imodoka Obert yaramfatiye ibidandazwa sivyo yes wewe ntiwashizemwo amakori n'amatagisi niko kamaro ko nibi biganira kuko amakori n'amatagisi uzoriha kuri ico kidandazwa bishiremwo muri mu biciro kujya anye none ugiye kurangura mu Bushinwa none ugenda uzi yuko uzovyiremeka ku mutwe ukaco bizana uravuga uti transport izo ntwara ngahe kujya kuryama ati kufungura bizontwara ngahe urabibona nawe rero n'amakori n'amatagisi shiramwo muri beach yashiremwe muri bije ntihagire umuntu asubira kwihenda ngo afate inzira atashizemo amakori n'amatagisi yego muherutse ubiheruka naheruka amakuru avuga ko mwuguruye ku mupaka gatumba ko bidanazwa bishobora guca hajya muga muvuga ku bintu bidasaba ibiro ubu sinzi uko vyifashe ko mu mutumwa twabonye mwari mwavuze ko atamunzani uraboneka ubu vyifashe gute nta umunzane ivyerekeye pombascule umunzane urahari gusa ico watahuye ni cerekeye pombascule inye ku buhinga bwa none naye handi hoho iyo nayo iriho ngaha hafi yo kuri Port no kuvuga nta muntu afata inzira ya Gatumba adaciye ngaha ibujumbura aje rero kumenyekanisha ibidandazwa vyiwe baca bamwereka ati cisha ngaha kuri pombascule kuri Port y'Ibujumbura hanyuma uheze ubandanye mu Gatumba abivana byo muri Kongo byinjira ego cyane nawo nyene urumva ni cabaye ni kibazo cy'amategeko ahanini amategeko agenga amaduwane y'akarere yavuga yuko Gatumba ari poste de douane no kuvuga yuko ata muntu ashobora kuronkeraho impapuro z'ibidandazwa birenza agaciro k'idolari 200 rero amategeko ahinduwe no kuvuga uwari wese arashobora gucaho urumva no mupaka ntabaje gupakururiraho no mupaka muga arashobora gucaho ubundi nta wacaho yategerezwa guca kuri nkumbure impapuro yazironkera ahibujumbura mugabo ubunye arashobora kuzironkeraho hariya anye ku mupaka wa Gatumba hanyuma akaca yibandaniriza nkumbure ibidasabwa hari ibidandazwa bidasabwa gupimwa baraba agaciro kavyo ndakwereke nk'ibintu vy'inzoga ntibirinda guca ku minzane ntibipimwa n'iminzane ibintu vy'impuzu nibaza ntibipima ku minzane hariho ayandi ma unité de valeur bakoresha nko ku bitenge n'izindi impuzu dusanzwe twambara hariho unité de valeur bakoresha muri douane ibintu bisabwa rero gupimwa nivyo rero bica bizanwa anye kuri Port kuko nubundi swati biba bigiye muri Kongo bivuye Bujumbura kuko nta yindi barabara rica mu Gatumba canke biba bivuye Kongo byinjira mu Burundi biciye kuri Port murakoze mwanabonye mwarazanye ubuhinga bw'akamashini nyemeza bugutsi kaya kamashini gakora gute mbega bene igihugu baramaze gutahura akamaro ko kugakoresha biriko biragorana gatoya gutahuza abene gihugu kuko n'ingendo nshasha niko tubibona ku rubuga kuko nk'ubu mwantumiye maze indwi nka zingahe zitatu ndi hagati mu gihugu mu ntara nka zose abantu biriko birabagora gufata iyo ngendo nshasha kuko umuntu uragenda ahantu mu hoteli ukaja ahantu mu kabari ukaja mu isoko ukaja mu alimentation abene gihugu ntibaratahura ko gusaba ifagitira ari uburenganzira bwiwe canke ari n'itegeko mbere washaka kuko ubu unye ufashwe ufise ikidandazwa runaka dufate televiziyo ecran canke mbere turakunda gutanga karorero nkamwe muri abajeune uguze costume y'umuriyoni uzorongora kuwa gatandatu n'ibirato urapakiye probox uratashe ukacura n'abakozi b'ikigobe duhe facture y'ivyo bintu utahanye uraguze na frigo na sinzi n'ibindi mugura muri equipe ivyankenegwa urabiguze kuri Avenue de la Mission canke handi hantu zana facture ntuzoca uvuga ngo nutwi wanje rero ngo hita baca bakubwira ati zana facture utayizanye
baca babanza bakabifata bakabaca baguca amande ya 20% vy'agaciro k'ivyo bintu nimba wo yose wayaguze wayaguze ivyo bikoresho bica bibanza bigafatwa bimaze gufatwa uzobigomboza ayo 20% vy'agaciro kayo mafaranga kandi ukaca usabwa kuja kwerekana aho wabiguriye ibica bishika rero baca bakwigarama bajya badandaza bataguhaye facture iciye mu kamashini ati ntiyabiguriye ngaha urumva rero dukunda kuvuga tuti naho nohera nk'ubu nk'uko umuntu umwe muri twebwe ugwaruka urumva nk'urubanza ko ruba rusiyevye dufate ko bagufashe kuwa kane ayo 20% y'ivyo bintu byose ntayo ofisi ntayo wategekanije kandi kubera wanze gusaba facture umudandaza wamuhaye amafaranga yagusabye mugabo yakwimye facture canke yizanzaje canke wewe nyene wavuze ngo nta kamaro bimaze ako nakarorero gashobora gushika rero umwene gihugu uwari we wese asabwe gusaba ifagitire igihe cyose aguze ibintu atahanye muhira ivyo ari byo byose ku mafaranga ku bantu nabo usanga bakose naho gukota ko dushobora guhana ko zawo ben nkavuga ati zimuzu nizo nkose gukota icyo onye nkumbure kira ntigitegekanijwe n'amategeko sindakibona neza kabisa ngerageje amazu arahari murayazi akotesha ibintu amazu akotesha bajya anye ivyerekeye gukota impuzu bajya barafise ingene bagira ama declaration na facture batanga burya nabo nyene gukota nukugura muri ico kiringo muba mwumvikanye rega muba muguze urabona na sale dufate na sale rakoteshwa ntigura nugukota dutahure yuko kuba ari ukugura muri ico kiringo uzomarana ico gikoresho rero nawe nyene noneho barabizi ategerezwa igihe cyose aguhaye ivyo bintu vyiwe ategerezwa kuguha facture kuko facture wabivuze neza ni inyemeza buguzi kandi ni vyiza ko twese tumenyera iryo jambo kandi ryiza inyemeza buguzi no kuvuga facture je nkunda kubwira umuntu nti mparera ikintu nshira aho nkuye amahera kuko hajya ukuye amafaranga cushirayo kajya gapapuro nivyo biharura cushirayo kajya gapapuro ni nyemeza buguzi no muhira uzobabwira uti je nta mahera mfise kubera iki nari mfise ngaya nayaguze iki none uvuga ngo naguze iki atana kimwe cerekana yuko ingene wagize ama dépenses mugabo ndiko nibaza kuri kujya kajya karomwa ariko muraduha kuko atasavye facture mbega kurujya mudandaza nawe atatanze ijya facture niho nagomba nchenja rero ujya mudandaza nawe atatanze facture nibo twahereye ko turabigisha unaringiye kubene gihugu bariko barakurikirana ama radio n'ama television hamwe n'abadandaza nyene ko abadandaza n'ukuri twarabigishije bikwiye mugabo n'ubu tuzogumizako umudandaza aba afise novuga risk ibibazo bishobora kumugaruka ko mukoresha inyemeza buguzi yemewe n'ikigobe ni nini kuko muri ico gihe cha tuja kumusuzuma ubwa mbere bakaraba yuko ari muri bamwe barekuriwe gutoza itagisi nyongera gaciro TVA ubwa kabiri bakaraba yuko amafacture bakaraba ibidandazwa byose byasohotse bidaciye mu gafacture bigacibwa amande ijana kwijana hanyuma mu gihe atakoresheje akamashini yaraga ategerezwa kugakoresha kuko abategerezwa kugakoresha bose nabo bafise chiffre d'affaires urudandazwa no kuvuga urudandazwa n'inyungu byose biri hamwe bishika miliyoni 25 no kuvuga aba bantu bose bashobora kudandaza ibihumbi 70 ku munsi inyungu n'umutahe birimo abo onye ugwijije ucutora facilement miliyoni 25 million ku mwaka rero bakaraba yuko yategerezwa kuba afise akamashini bakaca baraba yuko ibidandazwa byasohotse kuva dutangwe gukoresha akamashini bakamuca amande y'ivyo bijanye no kudakoresha akamashini amande y'umuriyoni kudakoresha akamashini no kuvuga rero bica bivana n'uburemere bw'amakosa yari karagira n'umugwi uwo mudandaza abarimo ni bose bafite ubwo mashini kuronka burorosheho hari cyo beri yofasha abantu kuronka ubwo mashini si bose bafise ubwo mashini kuko ubwo mashini butangwa n'ikigobera
mu gihe umudandaza yarishe umuriyoni umwe n'ibihumbi 500 ku ikonte abakozi b'ikigobere bamwereka, hanyuma gaheza agasinya amasezerano ajanye n'ingene azokoresha ku kamashini, kuko ni igikoresho mu bindi, kuko ikigobere leta ibicishije mu kigobere ico giciro c'umuriyoni n'inusu ni igiciro novuga kiri exonere kubera iki, kuko hari abadandaza benshi bipfuje kuja kubuzana ngo babudandaze ubwo mu mashini, ariko basanze badashobora kubudandaza mu giciro kiri munsi y'ico giciro obere butangirako. No kuvuga rero n'igiciro kiri exonere. Biroroshe rero, igituma byoroshe uja muri obere ikwegereye, hanyuma ukababwira bakaguha iyo kontra, ukariha ayo mafaranga, hanyuma bakazogushikiriza akamashini, bakaca banakwigisha ingene ugakoresha. Rero biroroshe, gushika ubu hamaze gutangwa ubumashini bushika ibihumbi 15. Yego. Ubu hari ubundi buriko buraza. Okay. Bisigura neza nta mvo nimwe ubutarakaronka yegere kigobere ariha amafaranga asinya amasezerano ku buryo bushitse, kubera n'ibikoresho bikorerwa hanze azoca aronkeshwa ako kamashini. Hari abantu bumva yuko ako kamashini gakeneye babadandaza banini abagrossiste, mugabo bajya abantu bumva no ngo arudana rwabo rutoto canke abantu bo makartie amabutike niki babona umengo ntibaraba, abo nawe bimeze gute n'uwe butumwa mu bagenera? Oya, nabivuze yuko sabadandazwa badandaza bato ni umuntu wese, kandi tuvuze abadandaza hariho novuga nti abadandaza bafise ya chiffre d'affaires ya 25 millions. No kuvuga inyungu n'umutahe byose biri kumwe by'imiliyoni 25 buri mwaka. Abo onye nakubwiye ingene babaraba, ni ujya muntu wese afise ku mugoroba maze kuraba ati jewe ndabe ingene nadandaje, akaronka ibihumbi birenga 70. Uwo muntu ku munsi, uwo muntu ategerezwa gukoresha akamashini gatanga inyemezabuguzi. Ugiye kubiraba rero, abo bantu ni benshi cyane. Nico gituma nyakubahwa mushikiranganje w'ikigega ca leta uno munsi ari mushikiranganje wa mbere atanguza isekeza ryo gutanga ubwo bumashini, yaravuze ati burya naho twovuga yuko ari abadandaza bose, kuko ugiye kubiraba no ngahe Bujumbura urabe abantu bafise iyo chiffre d'affaires ni benshi cyane. Dufate kwa mpere 70 ku munsi, ipantaro yigurayo imwe irayarenze. Gira amahoro, ucu bibona nawe cyane hajya muri restaurant, mu marestaurant mufunguriramwo urabe wicayeho yegeranije amafaranga ngana gute. Abo bose barakenewe imashini bakenewe mashini, kandi leta yarashizemo inguvu ubutagisubira inyuma biciye mu kigobere. No kuvuga uno munsi aho abakozi b'ikigobere bo mwisuzuma bari uwari we wese baramubaza igituma adafise facturation électronique. Reka mbaza akabazo. Ego gituma adatanga inyemezabuguzi iciye mu kamashini, hanyuma nawe akaca yerekana igituma. Kuri ico mu byo yerekana no kwerekana yuko ari munsi y'iyo ntuze iyo chiffre d'affaires. Ivyo navyo avyerekana biciye mu nyandiko, yaranguye hehe, yaranguye gute, yadandaje gute. Ikintu ngomba kugaruka ko sikindi ikijanye n'akamashini nyemezabuguzi, mwavuze ko asinya amasezerano n'ikigobere. Hari unakatwumviriza hari za mishiha za munzenze. Eske ikigobere biramuhera kiri hose canke bisaba ko yishikira ku cicaro gikuru? Eka ikigobere kiri hose kiri hose, intara zose zimwe za kera, intara zose za kera, zijya ntara zose za kera ikigobere kirafiseho abagiserukira. Eka mbere ubu unye twari no mu ntumbero yo kuja ko, noneho niyo ntumbero nyene turiko no ku du centre commerciaux mwene ahantu usanga hari umirimo y'ubudandaji. Ndaguye nk'akarorero nk'imakamba ya kera, imakamba hari ikigobere, hari abakozi b'ikigobere, imugina hari abakozi b'ikigobere, Nyanzarake hariho abakozi b'ikigobere, hari za Gatwe na ahantu nzi Gatwe
urenze za Kayogo ariko uragenda ku mupaka wa Tanzania oye nkaho ni ku mupaka sindahabona neza muga nibaza yuko ari ibiro bihegereye bari hose umwe wese acaraba nukuraba ahantu hari une forte activité commerciale cyane cyane yego urumva nk'ubu ndaguhe nk'akarorero uvuye ngahe Bujumbura naho uduga Igitega urabona imuramvya hariho abakozi b'ikigobere ku ntara no mu Kayanza hariho abakozi b'ikigobere ku ntara ni Bugarama twaciye dushiraho abakozi b'ikigobere kugira ngo bafashe Bugarama iri kiratera imbere numva uciye umbwira uti no mu Bukeye rero ni mubashireho ni vyiza bizoshoboka mugabo ubu unye turabona neza yuko umuntu ari mu Bukeye yahora aja imuramvya afata imiduga ibirakururukira ibugarama akaca afata uwundi uje imuramvya twibaza yuko twamuvuniye urugendo mugabo nivyo biriho kuko intumbero y'ikigobere nuko yegera umwene gihugu wese akagira nawe kugira ndakwishure neza twafashe yuko abene gihugu bo mu makomine bose benshi barangurira baraza ku biro vy'intara n'imiburiburi rimwe mu kwezi n'imiburiburi rero muri iyo ico kibazana ku biro vy'intara no kuvuga yuko baca barangura niyo mirimo yo kuriha amakori n'amatagisi kandi bica bigenda neza ariko hariho n'inzindi ngendo batunganya abakozi bacu bakagenda mu makomine abo bari ku ntara bama bagenda mu makomine reka tugushimire cyane ariko ndashaka ugira ubutumwa ugeneye abene gihugu na cyane cyane abatanga kori bose muri rusange murakoze cyane ubutumwa jewe no ha abene gihugu na cyane cyane abatanga kori abo bose bakora imirimo ibazanira inyungu y'amafaranga no gukorana n'ikigobere nta mutanga kori nta mwene gihugu ashobora kugira novuga nti ubuzima bwiza muri business yiwe yaba mwebwe ugwaruka baba batama hari abatama duhora tuganira bakambwira ngo nukuri ivyo muvuga ngo birumvikana ngo ariko ngo bizotugora ngo guheba ivyo twakuriyemo bahindura ingendo batama no guhindura ingendo ubu turi mu ngendo nshasha turi muri leta mvyeyi leta nkozi twese duhamagarirwa guterera leta kuko nitwoguma hahandi kuko ubu nta masakosha kiva iburayi yuzuye amafaranga ngo aje gufasha Burundi nukuvuga Burundi butegerezwa kubakwa na bene bwo bene Burundi biciye mu makori n'amatagisi rero gwabugwaruka baba batama twese duhamagarirwa guhindura ingendo muri bivyerekeye amakori n'amatagisi rero akamo twama turiko turashikiriza nako kujana nibihe kukurikirana impinduka ziriko ziraba mu makori n'amatagisi hanyuma tukavyisunga kuko naberetse yuko ibihano biremereye gusumba gukora neza kuko urishe neza amakori n'amatagisi ndagoye nk'akarorero nk'aba bato cyane bato bajya badashikana iyi chiffre d'affaires ya 25 millions babandi bato cyane bahamagarirwa kuriye acariha mu mwaka uheze yariha 0,3% ubusa n'ibice bitatu kwijana bya chiffre d'affaires uno munsi byo kunyungu uno munsi ariha rimwe kwijana bisigure ati yarungutse ntuzeye umuriyoni ze chiffre d'affaires oya ni chiffre d'affaires y'umuriyoni baca bamusaba rimwe kwijana no kuvuga n'amafaranga igihumbi siko ni ibihumbi 10 mu mezi atatu si sawa ibihumbi 10 mu mezi atatu yagabure ku kwezi ni ibihumbi 3 none tuvuganye kuri ko rudandazwa go ngaha mu Burundi turuzi n'umuntu adandaza ibiyoba yobura ibihumbi 3 ku kwezi amagabiri ni 3 uravyumva nawe leta igusavye leta yagucungereye umutekano yakubaka ibarabara wagiye kwivuza neza umwana wawe yagiye kwiga neza igusavye ibihumbi 3 ku kwezi none wumva ngaho onye ari aragacamutwe n'ayandi makori naho twoyajamwo nkumburu ukaza ukaraba ati mbega biharugwa gute nandi makori sagacamutwe ni intererano n'ukuri inovugira raisonnable ishoboka kuko umaze guharura urakuramo recharge bakagukuriramwo wapanza ngahe umukozi wa murisha ngahe ibintu nk'ivyo biza kugucanganikira ko mu gihe wagombye kugobeka yose
leta ntuyihe n'ifaranga rimwe. Rero yakamo ndabatera ni conformité, kwama bisuganya bakaza kumenyekanisha amakori n'amatagisi ku gihe batarindiriye ibihano, hanyuma bakariha amakori n'amatagisi bijanye umwe wese bivanye n'urugero. Ariko je hariho abantu benshi bamaze kuzana ukunshimira, baba bakora mu isoko bahora biruka bahunze obere hariya kuri Kotebu Sioni hehe mu ruguru, bavuga ati nukuri twahunga ubusa, ati je sinarinzi ko bimeze uko. Ndabwira bimeze uko, genda muri obere bagutunganirize bakwereke uzurariha ku gihe buri mezi 3 canke buri mwaka bivanye n'umuco urimwo. Naye handi urindiriye ngo niyo bamfata ngo tuzovugana, urumva iyumvire nko kutadeklara kuza kumenyekanisha amande n'ibihumbi 100 fixe. Nukuvuga utamenyekanishije trimestriel, utamenyekanishije umwaka wose ibihumbi 100 kugwiza 4 ibice n'ibine mu mwaka ibihumbi 400. Aroroke wari kuriha nkumbure nka bya bihumbi 10. Uriye ukuriha ibihumbi 40 urisha ibihumbi 400. Ntiyumva yuko ziba ari ngorane. Murakoze. Ya ndabura nakanya gasa nakaturangiranye ngo kaya atwongeye iminsi 3 gato kutubazo navuga ngo kugira ngo mugire ico bivuze ko bihuha cyane bica kumbuga ngo namenye bamwe ati hari imodoka zimwe stade douane, bamwe bavuga ati ngo izi zikoreshwa n'umuyaga nkuba ngo bivanye na sinzi n'igihugu promotion zirimwo. Akigira kabiri nago mucigira ko unishura turi mbona kaza nko mwabivuze, leta yo kwihutisha gute iterambere ishingiye kuri obere. Mpere kuri ico cyo kudadeduana biri mu mategeko. Nkumbure hariho projet iri muri Ministere ya Transport yo gushigikira abantu bazana imiduga itanywa ibitoro. Nibaza yuko biri muri iyo ntumbero. Nibaza rero umuntu akibajije yuko yo telefona kuri 5 ubusa ni mu kigo obere tukakinoganza, nimba keneye kumenya ivyari ivyo tukabaza muri transport mbega bamuheberiki. Ariko hariho uturusho tujanye n'amakori n'amatagisi bamuhebera, kuko ayo utwo turusho ayo mahera araheza akaca yishugwa n'abashanzwe bafashanya n'u Burundi. No kuvuga iyo projet ya Bank Mondiale kavuga iti niyo icihezi kayariha, ni bisanzwe ni vyerekeye ama projet niba ivyo vyerekeye imiduga itariha. Rero uwo mwene gihugu yo telefona aho mu kigo obere canka ka telefona. Cenda kunda no gutanga inimero ziwanje 7993 hanyuma tukamufasha nimba keneye kwinjiza bene ubwo bwoko bw'imodoka. Kuvyerekeye ikindi kibazo kigira kabiri, vyerekeye leta kwihutisha leta yo bigenza gute kwihutisha iterambere biciye muri obe. Iterambere gihuta riciye kuri wewe, riciye kuri jewe, riciye ku wundi, twese tugahindura ingendo. Nkunda kuvuga nti urashobora kuraba umuntu yiyumvira imbona kazoza muri quartier yubatse yazibiye ibarabara, none uwo muntu naho yoba ari karigisha imbona kazoza ari mu ndongozi yubatse yazibiye ibarabara, muriko muramubwira uti none kuzibiye abazoshika hariya anya iterambere amazi azocahe, amatara azocahe, azogira gute. Rero biciye mu kigobera reka nsongore kuko twovuga byinshi nuguhindura ingendo. Twavuze tuti duhindura ingendo tujane nibihe, dukurikiza amategeko n'amabwirizwa duhabwa n'indongozi z'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, kuko ziba zafasha umwanya yo gushiraho amategeko n'amabwirizwa. N'ikigobera mu byo gikora cyose buri munsi dufata Bibiliya yacu n'amategeko n'amabwirizwa tuba twahawe n'indongozi biciye mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka, bigashigwa ko na umukono na nyine icubahiro umukuru w'igihugu ati obere muzotoza amakori n'amatagisi mwisunze ibi. Nivyo duhamagarira rero abene gihugu gukurikiza ata muntu numwe agararije. Stanley nakumata gushimira kwa mwitavye iganiro cy'uyu munsi. Nije ndabashimiye, Imana ibahezagire cyane, kandi n'igihe cyose mwo kwifuza yuko dutanga umuco kuri iki canke kiriya niho turi, nico tujejwe. Tuzohamagara ari ndagushimira twakoranye neza. Reka ndagushimire Silva, nshimira n'abakunzi ba Main Switch kuri chaîne ya 663 Canal Plus, chaîne y'ijana na 10 kuri Star Times. Reka tubahe kaze kandi mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo. Yes, reka tubashimire kuba mwadukurikiranye ruganiro vya Buja TV birabandanya.